Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye, yoba kuri umwe mu bagabo bamye bakomeye cyane mu butegetsi bwa CNDD FDD, gusa kuri ubu ari ahantu nawe atokwifuje kuba ari, ndetse n'ivyaraye bikozwe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Nagwaye kazi rero muri ano makuru wowe udukurikirana urerenga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abadukurikirana berere mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Ni mu gihe Perezida Varisito Ndayishimiye yaratanguje igikorwa cyo kurekura abanyororo 5,442 bagirizwa ivyaha bito bito. Ivyo akaba ari ibirori vyabereye mu ibohero rikuru rya Muramvya ejo haheze, akaba ari kwigenekerezo ya 14 Munyonyo y'umwaka w'2024. Perezida Ndayishimiye yamenyesheje ko ico gikorwa cerekeye abanyororo 5,442 murantunge bari mu mabohero 11 ari mu Burundi, ni ukuvuga ibice 40% vy'abanyororo bose. Perezida Ndayishimiye kandi yagiriye ko atanga itegeko ko ico gikorwa gitegerezwa kurangira mu ndwi zibiri. Bamwe bati ntawutoshima iyo ngingo ni nziza cyane kubera amabohero yose yararengewe rwose ku bushobozi afise bwo kwakira abanyororo, kubagabanya birafasha amabohero ndetse no gutunganiza abasigaye. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe, umwe mu barongoye ishiramwe Focode ndetse akaba haranira agateka kazira muntu. Turaza kubageza ko umwihwezo wiwe kuri iyi ngingo ya Perezida Varisito Ndayishimiye ijanye no kurekura abanyororo bose. Aba banyororo benshi bari bapfungiye mu mabohero atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Ikindi kibazo abantu benshi bibaza baribaza ati mbe ageze hehe? Aka ni akabazo abantu benshi bagumye batubaza kuva mu minsi iheze. Uyu Rwembe tuvuga akaba ari komiseri Michel Nurweze, yamenyekanye cyane nyuma y'amatora y'umwaka w'2010 mu gihe havuga umugambi safisha wo kugandagura abanywanyi ba FNL bayoboka Gatorwasa be n'abake bo mu yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu Michel Nurweze batazira Rwembe yari icegera cy'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega. Uyu yavuzwe mu mwete udasanzwe wo guhagarika abanywanyi ba FNL n'aba MSD mu nyuma bagatorwa ibiziga. Wavuzwe cyane yabaye Leandre Bukuru, umunywanyi wa MSD yakuwe ku muhani we Igitega izuba riva, mu nyuma atorwa ibihimba igitumba ku musozi umwe, umutwe mu kazu ka sugumwe ku wundi musozi. Ibihimba vyahambwe mu minsi idasa kubera bitatorewe rimwe. Michel Nurweze kandi yaravuzwe mu igandagurwa ry'umunyeshuri yitwa Juvenal Havyarimana yakuwe mu Magarama atorwa ikiziga. Claude Nkundamahoro batazira Nzungu yakuwe mu Gatumba atorwa yaciwe umutwe, ndetse n'abandi benshi batandukanye nk'uko tuza kubigarukako. Uyu mugabo rero benshi bibaza ivyiherezo ryiwe, nawe nuko ibintu vyiwe vyahindutse nabi bimuhindukana mu mwaka w'2016 gusa. Tukaba twaronse amakuru arabana n'ingene amerewe muri uyu mwaka ndetse n'ingene ubutegetsi bwoba bwaramutaye. Vyose nuze gucikanwa rero iyo bakumwezo wa Pacifique Ninahazwe ku ngingo yafashwe na Perezida Varisito Ndayishimiye, ndetse no kuri birabana na Rwembe n'andi makuru arabana n'ubutungane ndetse n'agateka kazira muntu. Vyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo kandi nabo bajora bo mu bambere bakurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndabaye kazi rero muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, Perezida Ndayishimiye yaratanguje igikorwa cyo kurekura abanyororo 5,442 bagirizwa ivyaha bito bito. Ivyo bikaba vyarabaye ejo haheze kugenekerezo wa 14 Munyonyo uyu mwaka w'2024, bibera mu ibohero rikuru rya Muramvya. Aha Perezida Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ko ico gikorwa cerekeye abanyororo 5,442 bari mu mabohero ari mu Burundi, ni ukuvuga ibice 41%. Pacifique Ninahazwe rero we akaba yashimye gushikiriza umwihwezo wiwe. Uti ntawutoshima iyo ngingo nziza cyane kubera amabohero yose yararengeye rwose ku bushobozi afise bwo kwakira abanyororo. Kubagabanya birafasha amabohero gutunganiriza abasigaye. Akarenganyo ariko ngo kakabandanya ku bapfungiye politike nk'uko Pacifique Ninahazwe abandanya bivuga.
iyi ngingo nta kivuga ku banyororo benshi bapfunzwe kubera ivyiyumviro vyabo vya politike. Ahaho hazamwo abanywanyi ba seneri bapfunzwe iyo bari mu iperereza ndetse n'abari mu mabohero atandukanye ndetse n'abandi baturuka mu yindi migambwe cane cane itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Abo rero ngo Perezida Evariste Ndayishimiye ntigera abavuga ko kuva ashitse ku butegetsi hari n'abahejeje umunyororo babandanya gupfungwa kandi ata mpamvu kiretse ko bahorwa ivyiyumviro vyabo canke umwikweko. Pacifique uti tuzoguma dukurikirana kugira turabe ko uwo murwi urimwo mu bazorekurwa co kimwe n'abamaze imyaka myinshi bapfunzwe ariko bataburana. Pacifique Ninahazwe akabandanya avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kandi akwiriye kwitwararika n'abapfungiwe ku biro bikuru vy'iperereza ndetse no mu yandi mabiro no mu zindi gasho z'iperereza zitandukanye. Akagira ati igendereza ry'u Burundi SNL risanzwe ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Tumaze iminsi tuvuga abantu basigaye bamara umwaka canke ukarenga bapfungiwe mu iperereza mu gihe batari bakwiye kurenza iminsi 14 batajanwe muri parike. Hari n'abakugwa mu mabohero makuru bakagarukanwa mu busho bw'iperereza. Hano tumaze iminsi dusemerera ku kibazo ca Colonel Leonidas Hatungimana batazira muporo yakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba ku igenekerezo ya 22 Gitugutu y'umwaka wa 2024. Aha kandi ngo ntitwibagiye ingene kubareza igufa abapfungiye mu iperereza vyasubiriye kwimonogoza. Hari n'abafatwa n'iperereza badasubira kuboneka irengero ryabo. Ngo ubuzima abapfungiye mu iperereza babamwo buteye ubwoba, aho abantu barara ku isima canke kudukeka twaheze bakabaho batagira ico kwipfuka, aho abantu bagaburirwa rimwe ku munsi naho nyene bidafashe. Hamaze iminsi kandi yibonekeza abapfungiye mu iperereza bagwara bakaja mu bitaro kubera ukuntu bafatwa nabi igihe kirekire. Akaba ari n'amakuru twumva yabamaze gupfira mu busho bw'iperereza. Pacifique Ninahazwe akabandanya agira ati turashimye ingingo yo kugabanya abanyororo. Turashimye ko hashizweho kandi ikiringo ntarengwa cyo kubarekura. Umushikiranganji Domine Banyankimbona akunze kwisamaza ikamara hafi amezi 6 itagiye mu ngiro. Hamwe rero ngato kubariza izo ndwi zibiri yahawe yoba yerekanye ko ijambo rya perezida taco rimubwiye. Pacifique uti turasavye nibazo bikomeye by'akarenganye bikorerwa ko maze abajeje mu nyororo bose bare kurwe cyo kimwe n'abamaze imyaka myinshi bataburana. Rero akaba ari umwihwezo wa Pacifique Ninahazwe ku ngingo yaraye ifashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye gutangura kurekura bamwe mu banyororo bapfungiye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu yandi makuru nk'uko nabivuze ko mu mfunyafunyo, reka tubageze ko ivya Rwembe. Uyu ni komiseri Michel Nurweze yamenyekanye cyane inyuma y'amatora y'umwaka wa 2010 mu gihe havuga umugambi safisha wo kugandagura abanywanyi ba FNL bayoboka Honorable Agathon Rwasa be n'abakebake bo mu yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Uyu Michel Nurweze yaravuzwe cyane mu kwica ndetse no kunyuruza abantu, nkuko nabitanguriye ko wavuzwe cyane mu batowe ibiziga bigizwemwo uruhara n'uyu Rwembe. Harimwo umunywanyi wa MSD yakuye ku muhani w'Igitega izuba riva mu nyuma atorwa ibihimba igitumba ku musozi umwe, umutwe mu kazu ka sugumwe ku wundi musozi, ndetse n'ibihimba bikaba vyarahambwe mu minsi idasa kubera bitatorewe rimwe. Uyu Michel Nurweze yarakurikiranywe ku caha cyo kubareza igufa bamwe mu banyagihugu b'isonga ya Gitega. Kuri izo zose rero yaciriwe muri Myandagaro umwaka wa 2013 gupfungwa amezi 3 gusa no gutanga ihadabu ry'umuriyoni w'amarundi. Umunsi arekurwa imbonerakure ngo zoba zarakoze umunsi mukuru Igitega nk'uko bivugwa. Rero nawe ibihe vya Rwembe ngo vyarahindutse cyane mu mwaka wa 2016. Muri iyo myaka kuva mu mwaka wa 2011 gushika mu mwaka wa 2013 Rwembe yari igihangange c'intakorwako, igihangange mu gusesa amaraso, ariko ibihe vyaramuhindukiriye ko muri Nzero umwaka wa 2016. Ico gihe komiseri Michel Nurweze yararungitswe mu bikorwa vy'akazi Muyinga ashikira mu hoteli bita Benito. Ku mugoroba wo kugenekerezo ya 6 Nzero umwaka wa 2016 Rwembe yategetse umupolisi kumuzanira umumaraya. Umupolisi aravyanka. Ako kanya nyene icerasa uwo mupolisi aramukomeretsa, Imana irakinga ntiyapfa. Rwembe yaciye ahagarikwa n'igipolisi mu nyuma ashirwa gupfungwa imyaka 15.
niko iyo myaka ntayo yamaze mu munyororo ariko yarabayeyo igihe kitari gito aho yari mu iborero rikuru rya Mpimba Rwembe yigenjeje nk'uko twaraye twumvise kuri Colonel Desire Amahoro na Musafiri niyo nkuru Ingozi. Mu Mpimba yarigira umukuru ajejwe gutoteza abapfunzwe biyamirije ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza ariko nawe yari umunyororo ntituzi ivyo yavuyemwo amaze kurekurwa icyo bikoze ntiyasubijwe mu gipolisi c'u Burundi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru duhejeje kuronka mu mwanya mutoyi atumenyesha ko uyu Rwembe hari abagiye bavuga ko ngo ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo hari n'abavuze ko ari muri Mozambique gusa sivyo. Michel Nurgweza batazira Rwembe aba mu gisagara ca Gitega karitsiye Nyamugari aho bita mu Giswahili ibarabara rya gatanu. Kuri ubu nta kazwi afise muri kino gihe benshi bakavuga ko bamubona yirirwa aratembera mu gisagara ca Gitega arondera uwo mu icupa kenshi ngaboneka aborewe hakiri mu gatondo akagenda aranywa agatabi. Ni mu gihe abandi bavuga ko mu yindi myanya aboneka mu mbonerakure z'Igitega abandi bakeka ko atanga amakuru mu iperereza ngo ku minsi mikuru harahaboneka mu modoka yo gutwara igipolisi Igitega. Uyu Rwembe ngahageze hose rero abona abantu bamwerekana naho yo baherekeje uwitavye Imana. Hari abavuga ko babona umengo arafise akabonge agenda aciye bugufi benshi bakavuga ko yahindutse ku buryo hari abatamumenya iyo bamubonye. Uwafashe imwe mu foto yiwe yatangaje ko yabonye ko ari Rwembe aciye umwanya munini bicaranye mu kabare. Nk'uko kandi nabivuze uyu yarakoze vyinshi cyane aho yavuzwe mu mabi atagira izina inyuma y'amatora y'umwaka w'2010 mu mwete udasanzwe wo guhiga abanywanyi ba FNL ya Agathon Rwasa ndetse n'abandi muri ADC ikibiri. Ngivyo rero ivyiherezo rya Rwembe ivyaha vy'agahombera munwa yakoze muri Safisha kandi ntigeze bihanirwa vy'ukuri kuko uyu ari rimwe mu mazina y'abicanyi bakomeye bazananye n'ubu ubutegetsi buriho. Bamwe bati nta nyungu n'umutahe bizova mu gusesa amaraso. Mu yandi makuru reka tubabwire yuko ibintu bitoroshe na gatoyi kuri ubu ihari imyidogo idasanzwe iri mu basirikare b'u Burundi nk'uko ari inkuru tuzobageza ko mu minsi iri imbere. Gusa ibiriko biravugwa nuko inyuma y'amezi 4 bapfungiye mu iperereza bungurijwe mu iborero rikuru rya Mpimba abo akaba ari Bigirimana Jean Claude batazira Stanley yahora arongoye igisata ntunganya mishahara CTI mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi be n'abatungwa nayo Baritazar yahoze arongoye ico gisata mu kiringo c'imyaka 10. Aba bompi uko ari babiri bari bahagaritswe n'iperereza mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2024 bagirizwa amanyanga n'ubunyonyezi bw'amafaranga yabereye muri ubwo bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Kuva rero bagihagarikwa bari baciye batwarwa gupfungirwa mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Gusa amakuru adushikira nuko abo babiri bungururijwe mu biro rikuru rya Mpimba. Gushika ubu mu iperereza hakaba hasigaye hafungiweyo Leonce Sinzinkayo yigeze kurongora igisagara ca Bujumbura. Uyu nawe akaba yarahagaritswe kw'igenekerezo ya 29 kwezi k'umunani uyu mwaka w'2024 ahabazwa ku manyanga yaranze isoko y'amafaranga mvamakungu y'amadolari imiliyoni 26 nk'uko vyigeze kuvugwa. Muti rero iyo soko yari yibiki. Uyu Leonce Sinzinkayo azwi nk'uwigeze kurongora igisagara ca Bujumbura hagati y'umwaka w'1993 ndetse n'1994. Inyuma yaho yagumye ahabwa yandi mabanga atandukanye n'igihugu. Kwigenekerezo rero rya 29 kwezi k'umunani uyu mwaka w'2024 niho yafatwa n'abakozi b'iperereza. Abakozi b'iperereza bamufashe bamukuye mu rugo mu gisagara ca Bujumbura bakaba baraciye bamupfungira ku biro bikuru vy'iperereza ari naho agipfungiwe no munsi. Amatohoza yakozwe cyahashoboye kumenyekana ko Leonce ariko abazwa amanyanga yabaye mu isoko ya logiciel Open PRH ihemba abakozi mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Mu mwaka w'2008 niho iyo soko yaje ku mugaragaro ivyo bita appel d'offre international kugira amashyirahamwe abifitiye ubushobozi atangure guhiganwa. Ni isoko yari hagaze amafaranga y'amadolari miliyoni 26 nk'uko bigaragarira mu mpapuro ziri muri ayo matohoza yakozwe. Iyo logiciel rero yaranzwemo ibinyegezwa vyinshi kuko gushika no munsi iyo logiciel irimo utunenge twinshi.
iyo soko rero yaciye ihabwa ishirahamwe ry'abanyamahanga bava mu gihugu ca Tunisia ryitwa SIMAC, Société d'Informatique de Management et Communication. Igihe higwa canke hatangwa iyi soko, Leonce Sinzinkayo niwe yatwara umugambi witwa PAGE, Projet d'appui à la gestion économique. Umugambi PAGE niwo wari ujejwe gukurikirana ikorwa n'ishirwa mu ngiro, harimo gusuzuma ibijanye n'iyo logiciel yarije guhemba abakozi. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 niho Leonce Sinzinkayo yatera umukono ku rupapuro attestation de référence rwemeza ko iryo shirahamwe SIMAC ryaranguye neza ico gikorwa cyo gutunganya ya logiciel OpenPRH. Leonce yandika agira ati SIMAC yaranguye neza igikorwa yahawe, PAGE irashimishwa cyane n'ico gikorwa. Ivyo biri mu rupapuro kandi nanone twashoboye kuronka. Mu nyuma ikibabaje, uwo mutama w'imyaka 70 aho apfungiye ngo nta numwe arekuriwe kumukubita ijisho mu gihe ari mu zabukuru afise n'indwara zimubangamiye. Aho mu iperereza ariko arabazwa ibijanye n'ayo manyanga, bamwe bati kubera ko yemeje ko logiciel ikora neza kandi hari vyinshi bibura mu gihe ari we yari coordinateur. Mu nyuma nk'uko benshi bavyibuka, iyo logiciel imaze kuvugwa ko ibitari bike, vyinshi muri iyo logiciel ntibikora nk'uko byari vyateguwe. Hari ibintu vyinshi bitarimo. Iyo logiciel yama yaparanganye, abakozi ba leta bagacegwa guhembwa, bamwe bagahembwa amafaranga y'umurengera, byose bitumwe n'amanyanga yaranze iyo logiciel. Inyuma yo kugaragara rero iyo logiciel imwe amanyanga menshi, niho bamwe mu bari bafise uruhara mu itunganywa ryayo no kwikurikirana batangura gufatwa. Aha akaba ariho hajemwo Bigirimana Jean Claude Batazira Stanley yahoze arongoye igisata ca CTI, afungiwe mu iperereza kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka, ndetse n'abaritazari Batungwa nayo yahoze arongoye igisata ca CTI imyaka 12 imbere yo gukukuruka mwaka w'ibihumbi 2012 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nawe nyene yafashwe mu kwezi kw'indwi, bose akaba ari bo bungururijwe mu ihorero rikuru rya Mpimba. Ariko ngo naho abo bantu bariko bafatwa, hari inkuru ivuga ko hari abandi bategetsi bategezwa gufatwa bakoze amanyanga adasanzwe mu busuma bwagumye bubera mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Ivyo navyo tukazobigarukako. Rero niyo makuru yaragezweko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utocikanwa nayo dushikiriza, usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana ibahezagira ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.